ubibwiye wafise ububasha bwo kushira mu gatabishize mu ngiro murumva yuko haca bikibazo nta mu bisanzwe leta itabikoze inama nshinga amateka yacihamagara ati ikabasutamika mugabo n'abaca bakora iki nabona ko umengo sinzi burya ibibazo biraho ibibazo nico gituma mvuga ni iyi systeme ya solidarité d'intégrité ni ikintu gikomeye cyane narabivuze n'umuntu agiye gutwara abantu yakuze yiba mu rugarama agakura yiba mu rusenge ukaza umubona yambaye ikoti ni karuvati muri V8 uyo muntu gacu muziga yuko azoza kurondera inyungu ya benshi uri kuba rutuhagaze erege ngene umuntu yakuze ntora bumva mu kirundi ngo iyi ni message ni gace gatoya k'ubutumwa Kofi Anane yashikirije itariki 31 z'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2023 hariya Imerida muri Mexique igihe bariko inama ya ONU yari kuremeza aya masezerano nkuko muvyumvise mwumvise yuko yavuga yuko igiturire ari intambamyi ikomeye cyane kuri demokarasi ku ntwaro rusange ari intambamyi ikomeye cyane ku iterambere ry'abenegihugu ari intambamyi ikomeye cyane ku kubahiriza agatakazi na muntu ari intambamyi ihambaye gose hagati y'abenegihugu n'abatwara kuba igiturire kiri usanga umwizero hagati y'indongozi n'abarongowe atawuhari bakavuga bati rero igiturire ni ikintu kibi mbere n'abashika kure bakavuga bati ni kanseri nico gituma rero itariki 31 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2023 ishirawe mpuzamakungu ONU ryaciye rifata ingingo yuko ayo masezerano yobaho haciye imyaka myinshi yari yaciye nk'imyaka irenga 10 bariko baragira amanegosiasiyo kugira ngo amasezerano abeho niyo masezerano ya mbere yabayeho kandi yasinywe n'abantu benshi n'ibihugu byinshi ukuyemo ya Declaration universelle des droits de l'homme yabayeho inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose aya masezerano uko nabivuze yabayeho itariki 31 nkuko meje kubashikiriza itariki 9 z'ukwezi kw'icumi na kabiri ku cicaro gikuru ca Nations Unies batanguza ikiringo gishasha cuko yemezwa hanyuma acaremezwa amaze kwemezwa niho aho nyene itariki 9 donc imwe bita ouverture solennelle de la signature niho inama mpuzamakungu ya ONU yaca ifata ingingo ko itariki 9 z'ukwezi kwa Kigarama buri mwaka amakungu azohora himbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wari urwanya igiturire kubera nkuko mwavyumvise igiturire ni intambamye ku bintu byinshi burya ntitwavuze ko n'ibintu by'imico aha ni igiturire kihari ubuntu buravaho abantu bagaca bamera nk'ivyigenze ugaca usanga nta muntu abacubaha itegeko usanga ari ryo umuntu yifise usanga ari ryo umuntu w'ingufu aboro rero n'abanyarucari imfuvyi abapfakazi ntasubira kugira ikibanza aho hantu murumva rero igiturire n'ikintu kibi ayo masezerano rero nkuko yariko ndabivuga maze gutangura gushirwa kw'igikumu la signature ibihugu birenga 100 byaciye bishirako igikumu cayo la signature mu nyuma baca bugurura ivyo bita ratification ni hajya igihugu kanaka kica kizana mu ayo mategeko
biciye mu nama nshingamateka n'nguzamateka bagaheza bakayemeza. Ubu turiko turavugana ibihugu 192 nivyo bimaze kwemeza ayo masezerano. Uburundi bukaba bwayemeje itariki 18 z'ukwezi kwa nzero mwaka 2005 hari ku muperezida Ndayizeye. Itariki 18 z'ukwezi kwa ndamukiza mwaka 2006 leta y'u Burundi yaciye ishiraho itegeko ryo kurwanya igiturire ariyo loi yitwa mu gifaransa loi pour la prévention et la répression des actes de corruption et des infractions connexes. Iryo tegeko rero ryarabayeho rica rizana ibihande bibiri, igihande ca prevention nkuko bisanzwe biri mu masezerano, hariho igihande cyo gukinga no guhana. Ivyo gukinga biravugwa hamwe n'ivyo guhana bikavugwa. Munkundiye nagenda babwire ivyaha nyamukuru biri mu iryo tegeko ryagiye no mu masezerano mpuzamakungu. Sinivuga byose ni byinshi mugabo reka mvuge bimwe muri byo. Ubwa mbere hari icaha bita gutunga bitagaragara iyo wakuye ubutunzi, ico bita enrichissement illicite. Ico ni icaha kibi cyane, umuntu agira ubutunzi abantu bose bakabona ko atunze mugabo bitagaragara iyo ubutunzi bwe bupfa. Icyaha cya kabiri nico bita kweza amafaranga, cyakweza ubutunzi, blanchiment de capitaux. Icyaha cya gatatu ni détournement de fonds, kunyuruza guterura amafaranga y'igihugu. Reka dushaka gufata ko ivyo byaha bitatu ko hari byinshi birarenga ibyaha 9. Ivyo byaha rero hariho nico bita abus de biens sociaux, gukoresha ukutariko ubutunzi bw'igihugu n'ibindi. Mu ngingo rero zagomba gufatwa kugira ngo hakingwe ayo mabi, navuze yuko hariho ivyo guhana kaba n'ivyo gukinga. Iri tegeko rero naho ufata ko amasezerano navuze ko iri mu masezerano nivyo byaciye bizanwa mu itegeko ryemejwe itariki 18 z'ukwezi kwa ndamukiza mwaka 2006 n'umuhisi Petero Nkurunziza yari president mu ico gihe. Ikintu ca mbere cyagomba gukorwa mu bintu byo gukinga kandi biri no mu itegeko no mu amasezerano ni ikintu kijanye no kwerekana ubutunzi, la déclaration de biens et du patrimoine. Ivyo bivugwa mu shingiro mu ngingo ya 39 mu ngingo ya 95. Mwiyo ngingo ya 95 iravuga urutonde rw'abantu bagomba kwerekana ubutunzi bwabo. Hanyuma mu itegeko ryo kurwanya igiturire n'ababarira kuva ku ngingo ya 29 gushaka ku ya 36 mbere n'8 baca bavuga imigwi y'abantu bagomba kwerekana ubutunzi bwabo. Baravuga abo mu nzego nkuru z'igihugu, bamwe bavuga muri rya tegeko ndababwiye bw'izwa shingiro, bagaca baja rero ku bantu abashikiranganji, assista babashikiranganji, secrétaire permanent, hagaca haza n'abantu benshi cyane udashobora, nta muntu n'umwe n'umukozi wa leta n'umwe atabarimwe. Rero ni ibintu biboneka gose ko igiturire ari ikintu mu by'ukuri kibi cyane, kibi ku buryo mbere basaba yuko kugera ku muntu ujyaje gutunganya amafaranga ya leta. Murabona umukontable bajya mu makomine, nta muntu n'umwe ajejwe aba batwara amabanki
aba batwara amasosiyete ya leta bose atari mwavuyemwo bagomba kwerekana ubutunzi bwabo. Ariko ikibabaje itegeko mu ndako ryagiye mu mwaka wa 2006 mugende amasentare yose mugende muhere kuri sentare iyo ariyo yose mushaka kuko nabivuze dufate nk'abakuru bo hejuru baja muri Cour supreme, aba bakurikira baja muri Cour d'appel, aba bakurikira hasi baja muri ntuze muri grande instance. Mugabo mugiye muri grande instance yariyo yose ziya sentare z'igihugu bakubwira ko ivyo bintu batazi n'ivyo ari byo. Ubajije umuntu wese kandi ivyo babigira ryari umuntu yinjiye mu babanga were kuri yangi none ndababwiye 29 iya 31 baca bavuga yuko ugiye mu mabanga mu minsi 15 uca uza kwerekana ubutunzi bwawe, uyavuyemo ufise iminsi 30 kuza kwa wagiye kuvyerekana kurya ngero zose nababariye. Mugabo kuva ico genda babariye kugeza nino saha nta nakimwe kirako. Naha rero ingufu z'ibiturire zikomeye nababwiye ijambo Kofi Anane yashikirije ku mabi n'ingaruka mbi z'igiturire. Ikintu kikwereka ko ahantu hari giturire usanga ivyo bita inyungu ya benshi nibiri kuza kuronderesha mu kuramurika. Urabona hari igihe umuntu amurika ikintu ngo aronderesho ya hari bintu bita ibimenyetso vyerekana ko giturire kiba cariraye. Ikimenyetso ca mbere usanga aho hantu ata kintu bita barabara, ata kintu bita inyubako za leta, ibi bita service publique de base, usanga ivyo bintu mu vy'ukuri atabihari. Niyo bihari uca usanga bidakwiye. Navuze yuko mu mabi y'igiturire aboro, imfuvyi, abo bantu bato nibo mu vy'ukuri usanga bitera ikibazo. Hari ikindi kintu cerekana ko ahantu haba hari giturire, ni kintu kijanye ico bita le projet refablant. Le projet refablant ni migambi minini cyane ikorwa. Mwiyo migambi minini ikorwa ugaca usanga iyo migambi ibarabara rikubakwa mugabo iryo barabara ugaca usanga ntirimarana kabiri. Ivyo bita le projet refablant bigatungisha baje abantu babikora mugabo ukabibonera iki kizu kinini kikubakwa mu mwaka kiba cyasambutse. Hari kindi kintu rero bita les bénéficiaires effectifs. Les bénéficiaires effectifs ni n'amasosiyete abaho ukayabona mugo baza uti ukabona umuntu ivyo bita preteno ugasanga amasosiyete ari nga mugabo baziyasuze ni yani ugasanga n'umuntu cyangwa ibyo nabibonye mu gisata cy'ubutare. Duheru umurazi ko Burundi buriko burinjira mu bintu bita ITIE, Initiative des Industries Actives. OLUCOM niyo champion mugaha mwa kino gihugu, niyo ifasha kuko murazi igizwe ni tripartite, hariho société civile, secteur privé na leta. Igihugu cyarafashe ingingo cyo kwinjira muri ntuzenya muri cyarafashe decision yo kwinjira muri ITIE. Ugaca usanga hakaza twese tuza abantu bari mu gisata cy'ubutare mugabo uca usanga haje bamwe turi ko ndabwira preteno abantu ubona nyene ko by'ukuri atari bo mugabo bakaza badefanda bavuga bati ITIE ntitwinjiremo nta kamaro. Nabageni isono zo kutinya kubivuga bakabivuga. Je navuze ntitugira n'isoni nk'umuntu ashobora kuza kuvuga ibintu nk'ivyo doroka mu nama yabaye mu kucene bavuga ngo nta kamaro kwinjira muri ITIE ngo twende tubona akamaro kavyo. Warabu bivuze ukabuzi mwene societe uramuko kuko twese ngaha mu gihugu turazinanye. Gacu usanga mu vy'ukuri mwende ko ndakubwira les bénéficiaires effectifs nabo rero abusanga societe uyibona mugabo wiserukira akaba ari igikanganyoni ntabari we by'ukuri. Ivyo nibindi bimenyetso byerekana ugiturire kiba kimaze kwaka indaro mu gihugu. Aha rero bivuga byinshi sinibaza yuko twobiheza
kubera amabi y'igiturire nkuko nabivuze ari menshi, nta wova ngaha yahejeje. Nico gituma guhera kuno munsi tugize kino kiganiro na mwebwe gushika itariki 19 tuzoba tuko turatekura ibikorwa byinshi cyane. Ivyo bikorwa bizoba bitegekanijwe kugira ngo twese twumvikane dufashanye ko ibi byose meje kugarukako. Hazoba ibiganiro mu mateleviziyo n'amaradiyo wa kino gihugu, hazoba ibiganiro mu ma university atandukanye n'ahandi henshi. Donc twateganije ibintu byinshi cyane byo kugira ngo twumvishe amabi y'igiturire n'ingene cogwanywa, kuko nabivuze burya sinzi ko aba bavyibuka, sinzi ko nayizanye ya mbonoka zoza. Iyi mbonoka zoza igizwe n'amapiri 6, igizwe n'inkingi 6. Mwizo nkingi 6 nagira ndababwire yuko inkingi ya mbere ico bitwita pilier de base yitwa engagement de l'État. Iyo engagement de l'État rero irimo mw'ivyo bintu cyo kugwanya igiturire no gutsimbaraza intwari bereye. Nivyo bitangura kugira mubone ko atanumwe atumva yuko igiturire arakaranda, ari cancer, ari umugera mubi, kuko wica ubwa mbere umutima n'ubwenge. Kuko umuntu yamogore kugigiturire, uyo muntu usanga navuze ko ameze nk'icihebe. Urabona mwita bakamikazi, ntatinya kurya umworo, nabivuze ntatinya gupfira umupfakazi, ega kwegera umuvumi igihugu. Sinzi umupadiri araho ariko atubwira ngo nibore igiturire, mu by'ukuri nibore, kuko ahantu cyamaze kwirara nkuko ndiko ndabivuga, abantu bacamera nk'ibyigenze. Hariho ibintu bimwe bimwe ubona udashobora no gusigura. Ndababurira ubusanzwe bundi kugira namwe mu byumve. Mwese mwarabonye amaradari yigeze kuba ngaha makino gisagara, none ubaza ijya amaradari yagiye, urazi ngene byari byahindera abantu. Muga amaradari nta sinzi yo yanyiki, mwarigeze kubona amaferuje, n'amaferuje yagiye. Urabona inyuma y'imyaka 30 igihugu cikuki, je nibaza ko Burundi bwonyene nico gihugu cyonyene kitagira radar, kitagira amakamera ku mabarabara, kitagira amaferuje cyonyene. Atuka no muri surejo na Kongo, twavuze ngo ni Kongo, sinibaza ko ivyo bintu bihari. Ivyo rero ni ibimenyetso vya mbere simusiga bigaragaza ko igiturire kiba cariraye. Ikigira kabiri nako mwebwe mwigere mubona itegeko ribaho rikamara imyaka 20 depuis 2006 hafi 20, ntagire umuntu numwe ashobora kubazwa ikintu. Nababwiye ivyo kwerekana ubutunzi, nababwiye mwebwe mw'imisi 19 muce mu masentare y'igihugu grande instance cyangwa cour d'appel, mubabaze utembega hari abantu baraza kwerekana ubutunzi. Ikizira ntibavuga amategeko, aravuga ico bita confidentiality, mugabo babwira ko atari ivyo bazi, kandi koko ntavyo bazi, none baba bavyerekana, mugabo itegeko ribabivuga. Ivyo rero ni bimenyetso vyerekana ko mu vy'ukuri twese tahagurutse nk'umuntu umwe, igihugu kizotucana tubona. Ivyo zoturana tubona. Ikindi naco cerekana ko igihugu kiba caramaze kumungwa n'igiturire, usanga rezobe politique arabadandaza, des hommes d'affaires. Mwa kino gihugu uramutse uvuze ngo abantu bari mu nzego z'igihugu ntibadandaza, cucika umwasi w'abantu bose. Ariko ico ni kimenyetso simusiga cerekana yuko igihugu kiba caramunzwe. Ico bita environnement des affaires ntigishoboka kubera none baza kudandaza hamwe n'umukuru kanaka, umugenerale, umushikiranganje, je no sais pas, ntibikunda. Gacu usanga nibo bibere mu affaire gusa, mu miti, mu isukari, mu bitoro, mwibi muri biri, wumva ivyo bintu vyogenda gute? Ntibikunda. Tuvugane kuri rero,
ngaruke ku ngingo y'ubutatu y'ishingiro y'ibwirizwa shingiro. Ingingo ya 33 y'ishingiro y'ibwirizwa shingiro ivuga iti un bien public est sacré et inviolable. Toute personne est appelée à protéger le bien public. Umuntu wese ahamagarwa gukingira itunga ry'igihugu. Nico gituma ibi tubivuga tweruye tuvuga tuti itunga ry'igihugu rigomba gukingirwa kuko ryononekaye twese tugira ibibazo. Rero sinifuza kubarambira jewe nagomba garukirize ngaha ndabasaba kuzokwitabira ivyo bikorwa twatunganije kugira ngo twese twigishanye kandi turafise n'icizere yuko nico kiringo nyene bishoboka yuko ca gitabo c'igihugu cyo rwanya igiturire gishobora kwemezwa ico twita validation. Turiko turabivugana n'ababijejwe turabe ko batobikora mugabo kandi ndabibutse yuko mwa kino kiringo nyene niho inama mpuzamakungu ya ONU yamikorana buri myaka ibiri. Mu myaka ibiri heze yakoraniye twari twahuriye Atlanta muri Etats-Unis mu uyu mwaka kuva itariki 15 gushika itariki 19 Kigarama izokoranira i Doha muri Qatar. Aho rero harafatwa ingingo z'ukungene igiturire kigwanywa, harafatwa ivyo bitwa resolution. Rero tukibaza neza yuko igihugu mu by'ukuri kizobona rodanje kiretantre do kurire kuko igiturire kitagwanijwe ivyo tuvuga byose n'imigambi iri ngaha nta mugambi n'umwe ushoboka. Ivyo byo mubimenye nta mugambi n'umwe uri mu ivyo uzoshoboka hadafashwe ingingo zo kugwanya igiturire. Tuvuze igiturire rero naryo mabi yose duhejeje kuvuga na hacu hose kwirimbura kugira ngo igihugu cacu kibe igihugu kizira injyane kuko burya yamutari mubizi igituma abantu injyane ziva mu gihugu nivyo bita les inégalités sociales. Bamwe bashaka kurya ivy'igihugu abandi ngo babirabire hariya aya nkuko mbego ntibibaraba. Niko bimeze burya injyane zagiye ziraba mu gihugu muri kahise nakagwi k'abantu kwitwaza ibintu kandi mbwo kugira ngo kigarurire ivy'igihugu abandi nabo ntibaronke. Ivyo rero murumva yuko bigoye arico gituma n'aya masezerano by'ukuri ko ndababwira n'ikintu gikomeye ko nababwiye yuko haba evaluation. Uburundi bumaze kugirirwa evaluation zitatu. Hari evaluation ya mbere yagizwe ico bita examen periodique yagizwe ku Burundi mu mwaka wa 2010 kugera mu mwaka wa 2015 igirwa na Venezuela na Egypt bari kubafatanya n'aba expert ba Nations Unies. Raporo iraba ariko leta nta kintu kimwe yashize mu ngiro. Iyi raporo ya kabiri yagizwe mu mwaka wa 2015 kugera mu mwaka wa 2020. Raporo leta yarase kuyisohora n'ubu ntirasohoka iyo raporo. Mu mwaka wa 2023 2023 OLUCOM ifatanije na coalition mondiale anti-corruption nukuvuga amashirahamwe yishize hamwe ku isi kugira ngo agwanye igiturire. OLUCOM iri mama twaragize icegeranyo, ico cegeranyo twagishikirije leta kuko nico twita raporo parallele kandi n'amaraporo yemewe mu masezerano mpuzamakungu ya ONU. Ibirimo byose byaraza ndabahaka ruko ikintu kirimo cyonyene ca mbere nuko bari gusubiramwo rya tegeko ryo kugwanya igiturire hagacaho inzego zo kugwanya igiturire kuko amasezerano ategeka yuko habaho inzego zihariye ico bita les institutions spécialisées. Igihugu kitagira institution spécialisée gifatwa nk'igihugu kitariko kugwanya corruption niko gifatwa. Rero ivyo byose mwazi ko byahagaze mugabo twe twaronse icizero kivuye ku mukuru w'igihugu ahari mwa kino kiringo biciye muri mu gitabo kiro kirajaho kw'ivyo byose bigomba kujaho mugabo twebwe tubona biriko biracigwa. Tuba twipfuza rero yuko
ibyo umuntu yiyumvira, ibyo umuntu avuga bisa n'ibyo umuntu akora, kuko abanyepolitike turabamenyereye avuga ibintu kugira ngo anezereze gusa amatwi y'abantu, mugabo mu bikorwa ukarondera ukabura. Nico gituma mvuga nti burya tutaravye neza turashobora gutembagara twese tubona, kuko igiturire nabivuze ko ni rusenya nzugi. Igiturire ni ikintu kibi cyane mu gihugu, ariko ndemeza neza twese nitwabasansibirize, nkizera neza yuko mw'iyi minsi turiko turagira iminsi 16 tuzoba twafashe ingingo n'ingamba twese turi hamwe, kuko n'urugamba atanumwe yoshobora gusigara inyuma kuva ivy'igiturire bigwanywa, mugabo tukumva biguma bivuga ko mengo kirahari. So igituma nabivuze muganda bivuge mu ijambo rimwe, igituma biguma bimeze uko biri no munsi, tuguma mu majambo ya politike. Ibyo niko bimeze, tuguma mu majambo ya politike, mugabo nta bikorwa bigaragara vyigira biboneka. Ico nico gituma biguma biruko, nta numwe atabona amabi y'igiturire, mugabo abajeje kukigwanya aribo baserukira abene gihugu. Urabona yuko bavuga ibintu mugabo ntibabishire mu ngiro, nico conyene nta kindi. Hanyuma basitwaye nabo abene gihugu nabo bagaca baba bantirumve ko, hanyuma ntibabone ko ico kintu ari ikintu kibi mu gihugu, n'ababibona nabo bakaja mu cyo bino kwita resignation mu gifaransa. Rero nkuko nabivuze n'urugamba rwa twese atarumwe avuyemo. Ikibazo kigira kabiri cabajwe na Mutore BTV avuga ati ugwaruka ku kivugo mwafatiye ko ikimubona ngaha aye mwavuze ugwaruka, kandi abategetsi barakunda kwitwaza ugwaruka mu bintu vyose. Nagenda babwire ko icivugo atari OLUCOM ya gitoyi. Iki ni icivugo shashizweho na Nations Unies. Iyi nama izo mu bisanzwe twese amashirahamwe yose ku isi araronka ubutumwa. Twebwe nababwiye turi muri coalition mondiale igwanye igiturire ku isi. Mwiyo coalition rero nababwiye tugira ntuzenya tugira inama, turafise ubutumwa duhabwa rero na Nations Unies n'ibihugu dukorana, donc usanga dukorana secteur privé, société civile na leta, kujya biri nko bijya by'amantuzenye bijya nameje kubabwira bya secteur minier. Iki civugo rero murabona mwavuze ubwo muga ntimwavuze ikintu ca integrité, bavuga l'intégrité de domaine, donc ugwaruka kugira ngo ejo, kuko nibo Burundi bwejo no kwisi niko bimeze. Nico gituma mubona Nations Unies yarufatiye ko si ibintu rero vya OLUCOM ntihagire wava vyita ngo vyari si n'ivyo Burundi, ni ibintu vy'isi. Igihugu rero cose ubu na leta ni yasohoye declaration izofatira kwici civugo, kuko si ci wacu ni Nations Unies yagishizeho. Nibaza ko ngaho vyumvikana. Hanyuma tukubere kugwaruka, ergo gwaruka rukoreshwa mu bibi siko murabibona, mugabo no mu vyiza barakoreshwa. Nagira mbere nce nishurana n'ikibazo mwaciye mubaza witwa Manyonsi wo muri Isoko FM, yavuze ati mbega ugwaruka ni victime mu baryigiturire canke ruri mu bacabo. Je novuga yuko ari victime, ni mu bisanzwe ugwaruka aho rugira ingorane ntihajya bagiye gusaba akazi, kuko ahantu bihurira navyo igihe bagiye gusaba ama service ya leta ntibaronka ataco bafise batanga, urumva bari victime muri rusange ugiye kubiraba neza. Rero mu ncamake ugwaruka n'abantu batagira inguvu, abo twita reja faible, nibo bantu bari victime bwa mbere, kuko bobo ntibafise ivyo batanga kandi bagira nizo nguvu nariko ndavuga. Hanyuma uwitwa Moyize yavuze ku kijanye n'umvyo mukuru w'igihugu, ukavuga umuvuga uti we wavuga ko ibintu by'ubutare ari ibintu bimeze neza cyane, ati kandi ati message yo washikirije isa niyo umengo itandukanye n'ivyo bavuze. Nibaza yuko nkeka utatahuye, mugareka ngerageze mvuge gatoyi ingene bimeze.
mu bisanzwe igisata c'ubutare kirimo n'abantu benshi, amashirahamwe akora ubu uya mu gisata c'ubutare nayo turazi ingene yabayeho, kuko nakubwiye haba ico bita transparence. Ayo mashirahamwe birakora, urumva iyo nama twagize mu kwezi kw'icenda itariki 12 kugera itariki 14 mu kwezi kw'icenda uyu mwaka yarimwe mashirahamwe arenga 40. Urumva rero sabiri aya harakora ubu nabiri, muravyumva mugabo yo yari 40. Ikindi naco mwibuke yuko ashitse ku butegetsi yashitse hagarika amashirahamwe yose ari mu gisata c'ubutare. Ivyo nibaza ko mwese mubizi, kugeza none munsi ayo mashirahamwe baracahagaze ababutari mu bizi. Nico gituma gisata c'ubutare twe turi muri co nta makuru namwe yacu tutazi, mugabo kubera turiko tubikorana na leta ubu uya cyane cyane mu kwinjira muri itie kugeza kwino saha tubona ko bariko bararondera kwinjira, nibinjira kuko kuvyifuza ni kimwe. Ikintu kibaje mu kino gihugu ndakibabwira, dukora ibintu umero tuko dusunikwa n'amakungu. Murabona nk'ubu sinzi mubona inguvu ntuze nyiri kwirakoresha ikintu bita SNRF. SNRF ni urwego rw'igihugu rujeje kugwanya amafaranga adaciye mu muco, lutte contre le blanchiment d'argent. Muribuka bari mu uyu mwuga mu mwaka wa 2010, turiko turagira ingufu nyinshi ngo twinjire muri ntunzeye ngo dukurikize ibyo bita ama indicateur 9 ya doing business kugira ngo habe environnement des affaires. Ukabigira kubera Banki Mondiale yavuze, ukabigira kubera FM yavuze, ukabigira kubera mugabo wewe umengo wewe uri igihugu ntuzi ushaka. Ibi nivyo bintu bibabaje, urumva nivyo bintu bibabaje. Ivyo bintu vyahagarara ukazubona birahagaze. Nibi rero by'ubutare nitwinjire niturondere kwinjira muri itie kubera gusa ngo amakunga tubone cyangwa tubone, oya nitwinjire tuzi ico turondera tugomba by'ukuri gukingira igihugu nitunga ryacu, kuko tumaze kubona byinshi mwa kino gihugu. Mugabo ukora ikintu kubera amakunga ariko arakuraba, ivyo bintu sivyo birababaje. Hanyuma Emery acaravuga ati yabajije ati mbega abene gihugu so batora amategeko n'abarya igiturire kenshi usanga ari abo bantu bitwa ngo n'abategetsi. Ati none uruhara rw'abene gihugu gogo nuruhe mu bibintu, uruhara rwabo ni ntakomakomwa. Uja mu ibwirizwa shingiro uca ubibona neza, uhere mu bya bitare hariho mu ibwirizwa shingiro hari byo bitare droit et devoir des citoyens. Hari ibyo umwene gihugu asabwa, hari n'ivyo asaba leta. Mu byo asabwa rero hariho ingingo 39 y'ibwirizwa shingiro ivuga bategerezwa gukurikirana ingene itunga ry'igihugu rikingirwa. Ingingo 39 muyirabe neza, harimo n'izindi ngingo nyinshi. Rero burya ntantu erega bajya abantu mwe mwitango n'abategetsi twe tubita abasuku, bajya n'abakozi bacu erega bajya amakori n'amatagisi yacu mbe navyo muzi mwebwe. Aho utisofye ntibabaho, mwese murabizi utisofye ntibabaho, yagira uzokubesha. Guhera ku mukuru w'igihugu kugenda imodoka bagenderamo, ikirato bambara, impuzu bambara, inzu babamwo, n'amakori n'amatagisi yiwacu, bajya rero n'abakozi bacu. Nagira uzobahenda ivyo muvyumve niko bimeze ku isi yose. Nabico basabwa rero twebwe batubere musuku, natwe tugafashanya twese kugira ngo mugabo byose biza hehe. Nta muco usanga amashuri yubatswe, tufise abarimu, tufise ibitaro, munashobora kwivuza, turonka amabarabara, turonka amatara, turonka amazi. Mwe twariko turavuga amaradare kwibarabara, amaferuje, ivyo bitahari kenshi burya abategetsi biga byabananiye. Kandi tuba tufata ngo n'indwara hari no munsi, oya murabona ko ivyo kuva kera, nivyo kuva kera intwaro zose zabayeho. Biragaragara neza ko ibintu byo gwanya igiturire babivuga gusa bakabako karekara gusa. Uya petetre abatwara kino gihe ibibazo bafise kiyagiye nta radio menshi yarahari, nta mateleviziyo, nta internet zari zihari. Mugabo uya ikintu bita vie prive y'umusuku ntikibaho. Eka n'ivyariye tugomba kubimenya kuko nivyacu.
nico gituma nibaza yuko ivyo twese tuvyumva mu bisanzwe nabivuze mu kintu bita mu gihugu hari ikintu bita système national de l'intégrité. Système national de l'intégrité igizwe n'amabranche ashika nk'umunani. Hariho leta gouvernement, hariho parlement, assemblée nationale na sénat, hariho les partis politiques de l'opposition, hariho le parti au pouvoir umugambo uri ku butegetsi, hariho les médias mwebwe bamenyesha makuru, hariho société civile, hariho secteur privé, hariho les citoyens. Ico nico twita le système national de l'intégrité. Izo rero ni nkingi, iyo inkingi imwe mwizo nkingi imwe ivunitse canke mugaye systeme yose ikibaye kure. Kuyumvira rero ngo OLUCOM yonyene irashobora gutuma igiturire gihera, woba ushatse kuvuga yuko iyo systeme national de l'intégrité yubakiwe kuri OLUCOM. Oya, suko bigenda ku isi. Nababwiye ubuhara amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire ku isi, mugende muyasome neza. Muzosanga iyo systeme national de l'intégrité ata muntu adafise uruhara. Nk'ubu wenda bakaro mwe bamenyesha je rufyiri ndavuze, mwumvise ivyo navuze. OLUCOM ndabishikije kwisa rya OLUCOM. Mwe bamenyesha amakuru muramugende kubivuga mwerekane ingene ibintu vyogenda. Ubibwiye wafise ububasha bwo kushira mu gatabishize mu ngiro. Urumva yuko haca bikibazo. Nta mu bisanzwe leta itabikoze inamashinga amateka yacihamagara ati ikabasutamika mugabo nabaca bakora iki. Nabona ko cumengo sinzi burya ibibazo biraho ibibazo nico gituma mvuga ni iyi systeme nationale de l'intégrité ni ikintu gikomeye cyane. Narabivuze n'umuntu agiye gutwara abantu yakuze yiba mu rugarama agakura yiba mu rusenge ukaza mubona yambaye ikoti ni karuvati muri V8 uyo muntu gacu muziga yuko azoza kurondera inyungu ya benshi ubu kuba rotuhagaze. Erege ngene umuntu yakuze ntora bumva mu kirundi ngo burya umuntu akira ikimwirukana nakiri kimwirukamwe. Nico gituma urugamba twese twumve yuko twatewe tugeramiwe. Abo basuma abo babandi bagira ikibanza cyabo. Reka tukumye tubaha impigi. None reka ndabakore muri societe. Twese turazi ko umuntu ari gisuma. Turazi ibyo yibye ko yavyivye twese akavyiba twebwe. Ndetse mu intebe imbere. Mwisengero so bicara imbere. Wenda babaje muraraba. Muzosanga mu isengero. Apfa kuba atagigira 10 kirekire. Ntibaraba bamwicarika imbere ndakurahiye. Mu manza sociale. Apfa kuba gusa yatanze intunzenya. Protocole bamubwira tujye mu mushira hari imbere. Mwese mubibona. Kandi mwese muzi ko ico kintu ari kibandi komvye. Na rero mvuga nti urugamba ntishoboye ntuvuga umuntu n'urwa OLUCOM n'urwa abantu bose. Jewe nibaza yuko message ubutumwa umukuru w'igihugu yatanze mu by'ukuri ni bwafashije na gato yamugwanya igiturire. Ivyo ni ibintu biboneka kandi bigaragara kubera nagenda babwire kuva urwego rwo kurwanya igiturire ruvuyeho brigade spéciale anticorruption ubushikiranganje bwo kurwanya igiturire bwo intwari bereye no kurwanya igiturire akava ko byifatiye mu ntoki uno munsi nta muntu nabibatswa niko vyagenze. Mugabo na weme mu nyuma yarabibonye twari twamwandikiye mu mwaka uheze tumwandikiye kuko kubera nguko bivuze yavuze ko yavyifatiye mu ntoki nuko yaduhaye inyishu yadushimishije ni naho yaciye ategekanya itariki 21 na 22 mu kirimbiwe inama yo gushiraho igitabo ico twise stratégie nationale de lutte contre la corruption. Iyo stratégie twarashizeho imigwi OLUCOM kubera ari yari yashishimviro yarabigiyemwo acara bishinga inzego nkuko nabivuze hategekanijwe kuno mwikiringo cy'imisi 16 tutagihindutse hashobora kwemezwa ico gitabo coca gihindura ibintu. Urumva rero burya kugwa si bibi mugabo kugahera n'ivyo bibi. Twebwe rero turashima ingene uno munsi byifashe kuko iyo nama bayijemo nibaza ko abajournaliste bari bahari iyo nama barabonye yuko igene vyagenze. Ubu rero je novuga yuko ico turindiriye nuko ico gitabo kibaho
kandi nababwiye iyi vision nishoboka ico gitabo ndababwira citwa stratégie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption kitagiye ndabaye ikindi kimenyetso mu gitabo citwa je twita document stratégique cyo ku c'imyaka ibiri kijanye n'ibyo guteza imbere ubutunzi do macroeconomique nuko ico gitabo cyashizwemo. Rero twe turibaza neza yuko nanone ngube mudufashe rega ni question ya pression, twese tugire pression ku neza y'igihugu, twibutse abatwara burya baba bafise ibintu byinshi cyane, mugabo nico gituma inzego zose kuje twavuze zikora nk'amashaka y'amashira hamwe atagwego rugomba kurengera urundi, mugabo nompri ntihagire ugumva yuko umengo ruhari kugira ngo ruhonyange abandi, kuko nkuko beje kubabwira iyo système nationale de l'intégrité nituma ibintu byubakika neza. Iyi strategie rero abo muratubariza na mwebwe mutubarize dufate nk'umuvugizi w'umukuru w'igihugu cyangwa abandi ati mbega ya strategie nationale de lutte contre la corruption yakogwa ikigwa ko itariki 2022 mu kirimba cy'umukuru w'igihugu igeze hehe, kuko mukuru w'igihugu ndabibutse yari yatanze itegeko yuko mu mezi 3 yateza kuba yagiyeho. Urabona amezi 3 kuva mu kwezi kwa kabiri turi mu kwezi kwa 11. Ivyo rero ni byatari byo mu bisanzwe yagije mu mukuru w'igihugu yavuze ni itegeko. None abajournaliste bari ntibabibonye ndavyumvise. None ubuhabuziki kugira ngo ijo gitabo kijeho, kandi ico gitabo hazoba hariko na calendrier yingene bijya bintu byaha byose twavuze bica bigwanya. Nico gituma mwese mwumve ko urugamba rugwacu umwe wese akore akazi kiwe kugira ngo ya système nationale de l'intégrité yubakwe.